Bakunzi ba RIB TV turabaramukije twizera ko muguwe neza. Uno munsi tugiye kuvugana ku majambo y'Imana, twizera yuko ari amajambo aza kubakura hamwe akabatwara hanze. Amazina yanje nitwa Vestine Bigir'Imana Furnace, nije ngiye kuganira namwe, ariko imbere y'ivyo reka twunamike amaso yacu dusenge. Data mu izina rya Yesu turagushimiye ku mwanya mwiza nk'uyu, turagushimiye ko udakoraniriza abantu bawe ubusa, duciye bugufi gose kugira ngo wewe ushigwe hejuru. Uwiteka Imana, ndakwinginga ngo uno munsi ugurura imitwe n'imitima y'abana bawe kugira ngo bumve kandi Imana batahure ico bashakako. Ni mu izina ryawe gira Yesu, amen. Imbere ko ntangura kino kiganiro nagomba mbanze nisigure ku bantu tugiye kubana muri ico. Nukuri kino kiganiro sinari nashatse ko no gikora, ko nagumye ngobererwa cyane, biba ngombwa yuko ndagikora ubunona. Mutwe w'amajambo haravuga ngo ni Ezekiel 2 kuva kuri 1 gushika ku 8. Haravuga ngo Ezekiel atumwa ku Bisirayeli babagome. Maze arambwira ati, mwana w'umuntu, vyuka uhagarare mvugane nawe. Akivugana nanje, umwuka anyinjiramo, anshingisha ibirenge vyanje, maze numva uwavugana nanje arambwira ati, mwana w'umuntu, ngutumye ku Bisirayeli no ku mahanga yansuzuguye akangomera. Bona basekuruza banshumuye ko kugeza n'uyu munsi. Abana babo nabashizi b'isoni mu mitima yinangiwe. Nibo ngutumyeho, maze uzababwire uti, uku ni ko Uhoraho Uwiteka Imana avuga. Nabo nubwo bazumva naho batakumva, kuko ari inzu y'abagome. Ariko rero bazamenya ko umuhanuzi yari abarimo. 6 ngo kandi nawe mwana w'umuntu we, boye kubatinya. Ntutinye n'amagambo yabo, nubwo uri mu mifatangwe no mu mahwa ukaba utuye muri Sikoropiyo, woye gutinya amagambo yabo. Ntushishwe n'igitsure cabo, nubwo ari inzu y'abagome. Maze uzubabwire amagambo yanje, nubwo bazumva naho batakumva, kuko ari abagome bikabije. Ariko weho mwana w'umuntu, umva ico nkubwira. Woye kuba umugome nk'iyo nzu y'abagome. Bumbura akanwa kawe, maze ico nguha ukige. Imana idufashe cyane. Aya majambo amaze imisi anzako nkabwira Imana nti, Imana ndakwinginze, ibi bintu hari abantu benshi babivuga. Nukuri hari abantu benshi cyane bavuga Imana, bavuga Kristo, bahamiriza Kristo. Ndavuga ngo Mana ndakwinginga ubiha abandi babivuge. Ariko nagira ndakubwire ngo Imana ifise impamvu yayo ku bantu bayo. Hari muri 2018 sinari bwabe marié, ariko ni gihe naca bugufi nkemerera Imana kuza mu mutima wanje. Ico gihe hari nka saa 11 gutyo, butaraca neza. Numvise ijwi rimbwira ngo genda utanguze igikorwa ca RIB. Ati ico gikorwa kizotuma abantu banje bagira ahantu bakirira, kuko abantu banje bararushe. Genda ubabwire ukuri kw'Imana ihindura amateka. Ukuri nukuvuga ngo ukuri kurukundo rw'Imana, kuko deja nari maze ku experiencinga urukundo rw'umuntu. Umugabo wanje yarankunda vy'ukuri, ariko urukundo rw'Imana
kugwa experiencinga n'igihe nababwiye ukuntu nikubise hasi nabivuze mu ntayi herutse ariko sinari bwashobore kugira imbaraga zo kubibwira abantu kubwira abantu urukundo rw'Imana numva ari ibintu bindenze numva urukundo rw'Imana runsaga urukundo rw'Imana rutuma ibintu byose ndabiheba ibintu byose ndabihindura numva urukundo rw'Imana rurampagije numva nta muntu numwe ashobora kunkura ku rukundo rw'Imana. Aho niho numva ijwi rimbwira ngo genda utanguze igikorwa citwa RIB. RIB numva ari ahantu abantu bazokomerezwa n'ahantu hari ibisubizo by'abantu byose. Noneho nkavuga ngo ivyo bisubizo bizoza gute mu buryo buhe? Numva ijwi rirambwiye ngo mu rubavu. Donc iyo RIB nyene gwaro n'urubavu mu rurimi rw'ikirundi n'urubavu. Noneho muri urwo rubavu niho Yesu yacumitiwe havamwo amazi havamwo n'amaraso. Mu rubavu rwa Yesu niho habonekeye agakiza. Kuko agakiza niryo sembore yarya amaraso. Amazi n'ubuzima. Niyo umuntu yaravye bamurabuza amazi. Amaraso nayo niyadukiza iyo udafise amaraso urapfa. Rero ngo abantu nibagume mu rubavu rwa Kristo aho honyene niho umuntu ashobora kuba safe. Numva urukundo rw'Imana ko abantu batarumenye kuko urukundo rw'Imana rushobora gutuma ubaho canke upfa. Ivyo bintu ndavyumva muri 2018 numva kubabarira ko ari ngombwa numvise ko icarico cambere gitangura. Noneho ubuzima bwagiye buhinduka bwarahindutse cyane ku buryo umugabo wanje narifise ubwoba nkikura ko ari amamenshi na biriya bintu narifise ubwoba bwuko azoca atangura kuraba abandi bagore kuko twari twakundanye ndavyambaye ndabifise kubikura vyasigura ngo ndahinduye identity ndahinduye uko warunzi ngiye kumera ukundi. Umugabo hakunya nkahubwo yankunze cyane arankunda ariko namusobanuye icabaye ntabwo nari bwaronke zijya mbaraga zo kumusobanurira ni kubera iki nahindutse kuriye. Ivyo nivyo ngira ndabasigure nivyo ngira ndababwire ndabasangize kuko ni vyiza ko tugendana tuzinanye. Iyi RIB mubona burya dufise na groupe ya ma famille donc ni n'umuryango ofete. Iyo RIB n'umuryango kandi mu muryango kenshi niho abantu bakurira imbaraga zo kuba bo baribo mu muryango. Niyo mpamvu mu muryango haba hari papa haba hari mama donc umuryango ubugizwe papa mama n'abana. Rero RIB twagize ikintu c'umuryango aho abantu duhurira tukaganira tukavugana ibitugoye ibitubabaje bitunezereje donc tukaba umuryango. Nukuvuga ngo gusa ntabwo nari bwashobore kuronka imbaraga ariko no musingira ndakubwire uko ivyo bintu vyahinduye ubuzima bwanje. Mwene data unyumva ndagomba ngo wumvirize neza. Satani ntabwo yishimiye umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana kuri twebwe no kugira ngo itugirire neza. Imana ikire mu muntu yamuhaye ubwiza n'icubahiro n'igitsibo. Muririmbyi ararimba neza ngo uhoraho mwami wanje erega izina ryawe ni ryiza iyo nitegereje ibikorwa by'amaboko yawe ukwezi n'inyenyeri mbese ivyo waremye byose umuntu umwambika ubwiza n'icubahiro n'igitsibo wamuhaye kuganza ibikorwa by'amaboko yawe wamuhaye kuganza ibintu byose. Imana ibwira ukuntu yaremye umuntu. Imana inganiriza igituma yaremye umuntu. Menya neza yuko ntabwo ari gihamana
kubona wararemwe uko nyene uri umurundikazi ufise intetere witwa uko witwa wavutse hajya wavutse donc menya neza yuko uko nyene uri ariko Imana igushaka. Mumenye nakuze nzi yuko abandi bantu aribo beza, abandi bantu aribo bakwiriye, donc nakuze mfise ico gikomere cyo kumva umenga ni ivy'abandi, ibintu byose vyiza ni ivy'abandi. Ariko noneho Imana iranyihishurira, imhishurira ukuntu Imana yafashe ngo igakoranya inama mw'ijuru, ikoranya inama yo kurema umwana w'umuntu. Iravuga ngo ingo tureme, mwitanguriro sinza kubisoma, ingo tureme umuntu mw'ishusho yacu. Imana yari gushaka kuturema dusa n'inka, vyari gushoboka kwiturema tumeze nk'inyoni tukirwa tuyerera, ariko iravuga ngo tureme umuntu mw'ishusho yacu. Igira plan, igira projet, ikoranya inama. Iyo nama irakora ikabigenda neza, none ija en execution ngo irafata ibumba umuntu, umugore ibumba umugabo. Naratangaye cyane ukuntu Imana yagize iyo reflexe yo gushira mu impwemu zayo mu mwana w'umuntu. Byari gushobora kutureka gutyo tukaba nk'ibintu by'ibizombi tuza turahaguruka badukomanda bagira gute mw'ijuru. Byari gushoboka ko baza baradutelekomanda, byari gukunda, ariko idushiramwo ubwenge, idushiramwo ugushaka, idushiramwo guhitamwo. Imana iha umuntu la capacité de régner, ubushobozi bwo gutuma umuntu afata décision, agafata donc akaja hejuru y'ibiremwa byose, kuko ngo Imana yaciye imushira ahantu umuntu yari hejuru y'ibintu byose, inyoni, amazi, ibintu byose donc yari le chef. Ivyo bintu irabikora neza. Ihejeje kubikora iravuga ati jewe uyu muntu ndemye ndamukunza, ngo ibona byose biri perfect. Iravuga iti jewe Imana nzokwama mbana n'uyu muntu iminsi yose. Ngo igihe cyose ku mugoroba yaraza ikaja muri jardin d'Eden, ikaja kurondera wa muntu yarema iminsi yose. Ntiyasiba, ntiyavuga ngo urumva ngo imvura yaguye ngo uno musi singenda, ntiyavuga ngo urumva ngo hari excuse ngo uno musi ngo hari traffic. Oya, every single day Imana yaja kurondera umuntu abana n'Imana ku munsi ku munsi. Byari bimeze neza, relation yiwe n'Imana yari imeze neza. Ariko ngo umunsi umwe Imana ibona ko atari byiza ko umuntu yibana wenyine. Malgré ko yari yaremye umugabo n'umugore auparavant, ni ukuvuga ngo yararemye wa mugabo irema n'umugore, wa mugore imubika mu mugabo ahantu quelque part imucomekamo. Haleluya! Abagore Imana ishimwe, abagore Imana ishimwe. Ngo yaremye umugabo n'umugore au début, ariko icifata umugore imunyegeza mu mugabo. Haleluya! Ihejeje kumunyegezamwo, umugabo ntiyabona umugore, kuko uwo mugore yari mu rubavu rwa wa mugabo. Ibi bintu ndiko ndabibabwira uno munsi kuko hari ahantu twahuriye n'Imana, maze iminsi senga Imana ikambarira ngo bwira abantu banje, babwire. Havuga Mana we, ubu gushinga intani vyari binkwiriye, kubwira abantu ku ntahe yanje ibintu bifadika biboneka ntivyari binkwiriye. Eske vyari bikwiriye ko mbwiriza? Eske biremewe ko mbwiriza? Ariko Imana irambwira ngo babwire. Ngira ndababwire rino banga rero, iri banga giremwa nibanga ata muntu numwe ashobora donc umuntu wese yaremwe n'Imana ntashobora kugevita, kuko hari ahantu twavuye, hari ahantu
Imana yadukuye hari ukuntu twaje ngaha muri inosi kandi kumenya ibi bintu bizogutuma umenya agaciro kawe nk'umwana w'umuntu. Hari ibintu byinshi uzoheba kubera kumenya rino banga. Ngo rero Imana ibona ko atari byiza ko Adamu avyuka kavugana n'inyoni, kavugana n'imbeba, kavugana n'ibisurira, kavugana n'ibintu byose adafise uwo basa. Kuko vy'ukuri ntiyamubona nubwo yari ndani muri we, ariko ntiyamurabisha amaso yiwe. Ngo umunsi umwe Imana isinziriza Adamu ubutikoma, irazifata mu rubavu kwa Adamu, ikuramwo igufa, ikoramwo umugore. Ikoze nk'umugore, umugore araza aryama iruhande ya Adamu. Bukeye Adamu arikanga ati ibi bintu n'ibiki, gift ya mbere biraje. Aravuga ati noneho uyu nakara ko mu mara yanje, ni igufa ryo mu magufa yanje, azokwitwa umugore kuko yavuye mu mugabo. Nimumbaze uko yabimenye, nimumbaze uko wabimubwiye, kuko yari asinziriye ubutikoma, niko Bibiliya itubwira. Ariko bigezaho nkaca nibaza ngo Mana, ni kubera iki abagabo kenshi umugabo umuhungu iyo muhuye muri relation, muhuye ubwa mbere, ni kubera iki kenshi bo baba bazi niba ashaka kugurongora canke ashaka kugukinisha? Nuko tuba muri bo kuva Imana iturema tuba muri bo, nuko batabimenya gusa, ariko tuba muri bo. Noneho umukobwa agatangura kwibaza, agatangura kubwira ngo urumva ninamera uku, ninambara utumini, ninagenda gutya, ninagira gutya, niho umugabo azoza. Oya, umugabo wawe, Adamu wawe agufise muri we. Ni question de temps gusa, umunsi muzohura azobimenya. Nico gituma abakobwa iyo ndiko ndabakucinga ndababwira ngo nimba uyu muntu mumaranye imyaka 2, 3, 5 akiri karakwiga, ça veut dire yuko nta masters akeneye. Ça veut dire ko uyu muntu ntariko aragereza kugira ngo akwige azoronka iki PhD. Oya, ahubwo n'umuntu ariko aragukina, uri toy, uri gikinisha, donc uri pasta gushika zoshikire Eva wiwe kukaragaciye. Noneho Satani umugome, umwansi w'ivyiza, abona ibi bintu ni vyiza, araza aca muri Eva aramubwira ati yamara Imana nivyo yarababwiye ko kizira kurya. Ati nukuri, ati Imana yatubwiye yuko nagira ndababwire ngo sometimes hariho ibintu bitaba binakenewe yuko discuta, bivanye n'uwo muri ko murabivugana, bivanye n'uwo muntu n'intego yiwe. Niyo mpamvu ndabasengera kugira ngo Imana ibahe discernement yo kumenya ati uyu muntu two turavugana mbega afise intego iyihe. Satani ntabwo yarafise intego yo gutuma ngo Eva atahura Imana canke ngo oya, yarafise intego imwe kandi imwe gusa, yari yo kudestroyinga bwa bucuti bwa Eva, Adamu na Eva n'Imana. Kuko Satani nta kindi akeneye, si amahera yawe, si amashure yawe, si urugo rwawe, si abana bawe. Oya, akeneye kudestroyinga bwa bucuti bwawe n'Imana. Niyo mpamvu iyo duca mu bibazo tukaguma ku Mana, Satani aramwara. Yobu yaciye mu bintu byinshi, Satani araza atwara ibintu byose, atwara amagara, atwara abana, atwara ibintu byose, ariko Yobu aguma ku Mana. Iyo tugumye ku Mana Satani aramwara, kandi ibyo twabuze Imana irabigwiza ikabidusubiza. Haleluya, karagaciye. Rero Imana isigurira agaciro yahaye umuntu ngo gushika no muri ico gihe, igihe Adamu na Eva bamaze gucumura, kuko Imana yari yarababwiye ngo umunsi muzojya kuri kiriya camwe nimuzobura gupfa, nta kabuza muzopfa. Kubera iki? Kuko Imana ntiyitaye ku vyamwa,
ivyamwa n'ivyayo, isi n'ibiyuzuye n'ivyayo, ariko hari ikintu Imana yitaye. Imana yitaye ku bucuti bwawe nayo, kandi relationship yose kugira ngo ifate ibeho igumeho igire aho ivuye n'aho igera, nuko haba hariho trust na respect. Niba umugabo wawe canke umugore wawe akubwiye ati iki kintu ntugikore, reka kugikora. Sans toutefois kugerageza ku oya, reka kugikora. Peut-être arafise impamvu ziwe. Noneho Imana imaze kubabwira ati ntimujye kuri yakiriye kintu, bategerezwa kuvyubahira ico kuko ari Imana yabo. Ariko iryo désobéissance kujya kutobeyisa canke kutubaha Imana, nico catumye bantu amaso yabo yuguruka, batangura kubona ko bari gusa. Kuko hari ibintu vyinshi Imana yahishije amaso yacu kugira ngo yubwayo izibi revealing canke izibitubwire nihagera. Hari ibintu vyinshi tutamenya kubera impamvu runaka, ariko ico gihe kubera ko badesobeyishije ivyari bihishijwe bija ku mugaragaro. Nukuri hari ibintu vyinshi Imana idushira kure. Hari abantu benshi baduhevye, wowe ukaraba ukavuga ati kubera kuri ya muntu yamevye, kubera kurya muntu atakimvugisha, kubera ko ndamuhamagara ntanyitabe. Nagira ndakubwire ngo vyinshi n'ivy'Imana yumva, n'ivy'Imana ibona, ariko wowe utamenya. No, don't try. Ntugerageze guforcinga relationship, ntugerageze guforsa guhamagara umuntu incuro 100, kuja kurondera umuntu incuro zitabaho. Uramurondera n'Imana yawe, mureka gende karagaciyemo. Noneho Imana ngo iraza, wabonye ukudahemuka kw'Imana. Plan parfait y'Imana irabandanya no mu gihe abantu b'Imana bacumuye, kuko Adamu na Eva bamaze gucumura Imana yarabimenye, kuko Imana ibona hose, ibera hose rimwe. Ariko iraza ntiyagize ikiburi. Uno munsi umuntu aragucumura ko gatoye, araguca ko gatoye, ukababara ugahakwa guturika, yet witwa umwana w'Imana. Nagira ndakubwire ngo tugire, niba twitwa abakristo vy'ukuri, tugire wa mutima wari muri Kristo. Nivyo vyiza bibereye abana b'Imana. Ngo Imana iraza isanga bari gusa, bagiye kwinyagaza kure, kuko iyo ducumuye tugira isoni, biteye isoni gucumura. Bagira isoni, bagize isoni barinyegeza. Imana iraza irabarondera, Adamu, Eva, murihe? Ati twinyegeje. Umwe ati ni wa mugore wampa, uwundi ati ni wa mugabo, undi ati ni yanzo. Donc habura umuntu avuga ati mbabarira. Numwe muri bo basi avuga ati ni jewe, kuko bose bari mu makosa. Yaba umugore yumviye Satani, yaba umugabo nawe yumviye umugore. Ni ukuvuga ngo bose bari konsiye y'ivyo bakoze ko ari bibi, ariko habura uwihana. Nkiraha nyene ndakubwira mwene data ngo niba hari ikintu kikwagiriza icaha, niba hari ikintu ufise mu mutima wawe wumva ko cakugoye, kandi Imana ikadodora ikakubwira ati arrête, stop, ikintu ni kibi, gihagarike. Kuko kutumvira Imana bigira ingaruka. Imana yari yababwira ati nimwakora kino kintu, nimwarya kuri ico camwa, nimuzobora gupfa. Kandi Imana mwibuke, Imana ni juge, Imana iri perfect, Imana ibintu byose ikora ibikora neza nk'Imana. Imana ntabwo ishobora gusubira ku majambo yavuze. Niba arakubwiye ko izo gutwara mu ijuru, nahawo kugendana nayo kuko ijuru ririho. Niba akubwiye ko uzopfa, nta nkeka uzopfa nutiha. Imana rero yategetswe kuguma ku majambo yayo. Yari yarababwiye ati muzopfa. Icabaye nuko nta numwiyumvire kwihana. Uno munsi turiko tubwira abantu kwihana, bumva ari ibintu vy'ibipindi, bumva ari propagande, bumva ari ugushaka kuzuza ama eglise. Ariko nagira ndakubwira ngo eglise y'ukuri ni uwo mutima wa, kandi aho niho Yesu aba, kuko niho ubugingo bwawe bududubiriza. Bigenze uko hategezwa kuboneka ikindi kintu canke iyindi plan yihuta kugira ngo bimwe vya mbere
bimwe vya mbere Imana yakora, bimwe vya mbere Imana yaruhira, bimwe vya mbere vyatuma wa mugambi w'Imana ukoreka kugira ngo ntibihagarike, kuko Imana ntisubira kandi Imana ntiferinga, ivyo vyose ikora ni vyiza. Rero Imana ica yihuta kuzana igitambo, ngo irazana umwagazi w'intama, iramwicira irayegoroja, izana umwagazi w'intama kugira ngo ibambike. Haleluya, nihashimwe Yesu atwambika, nihashimwe Imana yacu itwambika. Rero ngo Imana iratwambika. Mwumva urwo rukundo mw'abantu, iyo wakoze amakosa, iyo uri kure y'Imana, iyo no gusaba imbabazi bitakurimo, Imana ikaguma ikwambika. Vy'ukuri aba bantu ntabwo bari bakwiye kwambikwa, ahubwo bari bakwiye gutabwa kure y'Imana cyane. Ariko Imana irabambika kandi iranavuga ati rero nubwo ndabambitse, uru rushato mbambitse ni urushato rupfa, ni urushato rutari eternel. Niyo mpamvu ntimuzoshobora kubaho eternellement, muzopfa. Kuko kubaho eternellement muri runo rushato, uru rushato rw'intama, byasigura ngo ntabwo byari gushoboka aba bantu bari kubaho batari 100% épanoui. Kuko kubaho mu rusato by'ukuri nawe uvyiyumviriye urumva ko ntabwo ari ibintu bizima, ntabwo ari ibintu umuntu yo kwifuriza uyundi. Rero Imana rero ica irondera ukuntu aba bantu nubwo bopfa, basi nyuma y'ubwo buzima hazobaho ubundi kugira buze bubandanye. Ni ya vie éternelle tubabwira. Tuvuye muri buno bugingo, uru rusato rw'inyuma ruba rupfuye. Ariko umuntu w'imbere, wa muntu ya plan parfait y'Imana irabandanya mu bundi buzima hariya iwacu mw'ijuru. Rero ndabagumbiriye cyane, ndabakunda rwose, kandi ndifuza yuko mwebwe munyumviriza, mwebwe mukurikirana bino biganiro, mukora subscribe, mukore like, mukore share, kugira ngo nze mbandanye ndabigisha kuri iyi plan parfait de Dieu. Muzohamenyera byinshi cyane, kuko Imana yafashe umwanya iranyigisha ku bwanyu. Ndabakunda. Shalom shalom.